Ndongera ndabahaye ikaze mwese banywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri uno mwanya kuri no bonesha kure yacu na yanyu ya Burundi News TV. Twizere ko mumeze neza kandi muri amahoro cyane. Turabahaye ikaze kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya 14 ruhuma 2025. Ndabahaye ikaze mwese mwidonido ry'amakuru aremere cyane, amakuru agezweho kandi amakuru yihuta cyane ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese, dore ingingo nkuru tugiye kugura ko muri kino kiganiro cyacu cuno mwanya. Amakuru duhejeje kwakira muri uno mwanya na amakuru yihuta cyane, amakuru ariko arava mu bitaro bihererenga mu gisagara ci Dubai muri leta zunze ubumwe z'Abarabu, aho amakuru avuga yuko nyine umunyabanga mukuru w'umugambwe cndd-fdd ndikuriyo amerewe nabi cyane ku buryo abamwirero bamwegereye baravuga yuko isaha n'isaha ashobora kuba yocikana. Iyi ni imwe mu nkuru zitari nziza mu nyuma y'uko mu minsi iheze twari dufise amakuru avuga yuko uyu mutegetsi n'undi akiriko arahema yifashishijwe ibyuma mu nyuma y'uko amaha yiwe yamaze kuba yo kwangirika ku rugero rudasanzwe, ariko kandi bikaba baranemeje neza yuko yari yaravuye muri koma ariko ubwenge bwiwe butari bwosubira ku murongo neza ku buryo atabasha kuba yomenya neza abo bari kumwe canke gambere abashe kuba yogira ibyo avuga. Benshi barakomeza guhamya yuko ishano yahawe ajyo rikomeze gutuma aremba cyane, aho bivuga ko uno mwanya yongeye gusubira muri koma ku buryo budasanzwe, aho barahise barahamagaza bamwe rero mu bapasitoro baremere cyane bo mu gihugu ca Nigeria kugira ngo bace baramusengera. Biravuga yuko kandi hongeye kugirwa ibanga ku bigendanye n'abamwegereye, aho ata muntu n'umwe ari kure gupfa yopfa kuhagera nyine muri icyo gice canga se mu cyumba agwariyemo. Uyu mutegetsi aramaze igihe asinzikariye ndetse arembeye cyane nyine mu bitaro by'i Dubai mu nyuma y'uko aherutse kuvanwa mu gisagara ci Nairobi mu gihugu ca Kenya mu bitaro bya Akana, aho nabwo yashikanywe avanyunga mu gisagara ci Bujumbura, aho yarananiwe kwitaba igikorane cya cndd-fdd bari barateguye cyabereye Ingozi. Igikorane cyaramaze imisi arugwa muri itatu, ari naho mwumvirije umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye yama agaragaza ndetse aravuga yuko nyine hakabaye nyine harakorwa ibishoboka byose kugira ngo abanyagihugu n'abagumyabanga bace baramusengera. Ndikuriyo cndd-fdd ararembye cyane, aho amaze kwemezwa neza ko yaba yaranahawe ishano. Uyu munyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi cndd-fdd ndikuriyo nyine nkuko byama bigaragara amerewe nabi cyane, aho ari kwitabwaho nyine n'abaganga hanze y'igihugu nyine, aho benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko uno munsi nyine ashobora kuba yocika kanwa. Hari bamwe rero hari bamwe mu bamenyesha makuru bamwe na bamwe bagiye batandukanye, cyane cyane bamwe barakorera mu Burundi n'abegereye uyu muryango n'abegereye uno mugambwe, bakaba bama bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko nyine nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nyine baba batanguye kugenda berekana ndetse banavuga yuko uyu mutegetsi yoba ariko aracikana. Turagaruka kubikomeje kugenda biravugwa cyane, kandi mu nyuma y'uko tubabwira yuko ipozisiyo z'u Burundi z'igisoda c'u Burundi cyane cyane bataho zishika muri zine zigizwe n'abasoda barenga ibihumbi 3 aribo bariko baracungera umutekano w'ikibuga cy'indege cya Kavumo. Amakuru ahejeje kudushikira nuko babiganjemo abarundi baje kuba barakwira imishwaro mu nyuma y'inkuru mbi nyine, mu nyuma y'uko nyine abasoda ba MTS bongeye kugerageza gufata ibindi bice, bikaba byaje gutuma nyine ihuriro ry'ingabo za Republika Iharanira Intwaro ya Kongo baza n'ubundi guca barahunga mu nyuma y'uko nyine ibintu biza biriko birakomera ndetse ibintu bya biriko birafata indi ntera. Abarundi bongeye guhunga mu nyuma y'uko urugamba rukomeje kubakomerera ndetse no gufata indi ntera nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, mu nyuma y'uko rero abategetsi b'u Burundi bama bagaragaza ndetse baranerekana ingene nyine bashobora kuba bo kwitwara neza ku mapozisiyo, ariko uno mwanya bikaba biriko birabagora. Ibi biraboneka yuko umwari wa MTS ushobora kuza kwigarurira ibi bice ku rugero rudasanzwe nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Turagaruka kandi ku muryango mpuzamakungu uharanira agateka kazina muntu
Human Rights Watch waje gusigura yuko MTC ikirahatira abanyagihugu bateshejwe izabo gusubira mu mihana yabo ku ngufu canke kugahata. Mwongeye kwirirwa neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, twongeye gusagwa n'iteka n'umunezero kongera kubana namwe kuri no muresha kuri ya channel yanyu ya Burundi News TV. Ikaze kuri mwebwe mwese kuba twumviriza bari Burundi, abatwumviriza bari mu bice bimwe na bimwe, bari mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru ubutunzi canke ubudandaji, abatwumviriza bari Igitega, abari mu makaritsiye amwe namwe, abari mu province ndetse no mu bisagara, mwese turabahaye mucane, turabahaye kaze kandi kuri mwebwe mubandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu muherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, abari mu karere k'ibiyaga binini mwese turabahaye ikaze, mu burengero bwa Afrika, mu manako bwa Afrika ndetse na Afrika yo hagati, n'abari mu burengero bwa Afrika turabahaye ikaze, batwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese turabahaye mucane, turabahaye ikaze. Ari ubwa mbere ushitse ngaha bisonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza. Urashobora kuduhereza ivyumviro byawe unyuze muri comment canke muri commentaire kugira duce turabana nawe gatanu kuri gatanu. Kaze kuri mwebwe mwese, reka amakuru tuyatangurire mu Burundi ariko tunerekeza mu gisagara ci Dubai. Umwe mu batambukanyi mu bavukanye umutambukanyi wa Reverend ndikuriyo, umunyabanga mukuru w'umugambwe cndd-fdd aho baherereye ngaha mu gisagara ci Dubai muri leta zunze ubumwe za Abarabu. Nk'uko bizima bigaragara, amakuru akomeza kugenda atugeraho akaba agaragaza neza yuko uwo mutambukanyi ahejeje kugira byinshi atangaza ku bigendanye n'amagara canke ubuzima bwa Reverend ndikuriyo. Nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, amakuru yihuta cane akomeza kugenda aradushikira canke akomeza kugenda aradusumira, akaba yama agaragaza ndetse anagaragaza neza yuko ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Ahejeje gutangaza neza yuko amagara y'umutegetsi akomeje gusinzikara, aho ndetse ibimenyesha makuru nga mu Burundi byongeye kugaragaza neza yuko uyu mutegetsi asanzwe arakurikirwa n'abatari bakeya, ndetse akaba afise icyo bise imbonera kure benshi bita umuhari w'iterabwoba. Abandi bakaba bavuga yuko imbonera kure ari nk'igisoda ciwe yoba yarasubiriye kongera kuba muri koma. Ni mu nyuma yuko mu misi iheze haragiye haravugwa amakuru yuko uyu mutegetsi yaba yaravuye muri koma, ariko kandi ivyuma akaba arivyo byaba bikiri ko biramufasha guhema neza, mu nyuma yuko amahaha yiwe yangiritse ku rugero ruremereye cane. Amakuru ariko aranyuranyuranamo cane ariko arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi nayerekana yuko rero Reverend ndikuriyo yongeye gusubira muri koma, ndetse n'ivyuma bimufasha guhema neza aribyo biriko biragaragara, ndetse gushika uno mwanya abenshi bakaba batanguye kugenda barandika yuko uyu mutegetsi yoba yamaze kuba yopfa. Ntago turamenya neza nimba uyu mutegetsi yoba akiri makuka, ariko kandi amakuru twaronse nuko uyu mutambukanyi yajeje gutangaza neza yuko amagara yiwe yongeye gusinzikara ku rugero rudasanzwe. Uyu mutambukanyi yanavuze yuko hitabajwe umwe mu bapasitoro baremere cyane, ariko atashimye kuba yotangaza imyidondoro yiwe ko ari we rero yoba yaratumiwe kugira ngo acira musengera. Yarasiguye yuko uwo mupasiteri akomoka mu gihugu ca Nigeria. Murazi neza yuko muri Nigeria hoba ariko harakomoka abakozi b'Imana benshi, nkuko amakuru yoma aradushikira, ndetse abatari bakeya bakaba barimo baragaragaza ndetse baranagaragaza neza yuko ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Gushika uno mwanya abatari bakeya bakaba barimo bagaragaza neza yuko uyu mutegetsi n'ubundi igihe cyoba kigeze kugira ace arava mu mubiri, mu nyuma yuko rero amaze imisi myinshi ararembye cane, cyangwa se amaze imisi yaracikanye ku rugero rudasanzwe, nk'uko amakuru yo aratugeraho. Hari n'abandi batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko uyu Reverend ndikuriyo yoba amaze yaracikanywe, ariko bakaba batariko barashaka kubitangaza. Ndabibutse yuko nyene hahejeje imisi myinshi guhera mu mpera za nzero, aribwo nyene hatangwe kunyana aravuga ubugwayi bw'uyu mutegetsi, aho byama bivugwa yuko rero uyu mutegetsi umunyabanga mukuru umugambwe cndd-fdd nyene amerewe nabi cyane kugeza ubwo uno mwanya, aho nyene ari kwitabwaho n'abaganga bo mu bitaro
bitaro birakorera nyine nga mu gisagara ci Dubai. Reverend Ndikuriyo aramaze imisi agaragaza ko nyine hari byo ni mu nyuma yuko hari hamaze imisi nyine agaragara neza yuko hari byinshi atemeranya n'umukuru w'igihugu. Benshi mu bakurikiranira hafi politike y'akarere baremeza ko bifitanye isano byinshi n'amagara yiwe. Abantu babyibuka nyine aho yarari Ingozi nibwo uyu mugabo uvuga ari kijyana mu Burundi nyine yarafashwe n'indwara itunguranye canke giturumbuka maze yihutanwa kuvurirwa i Bujumbura mbere yo koherezwa i Nairobi muri Kenya, aho yaje kugenda arava arashikanwa n'ubundi nga mu gisagara ci Dubai. Varisonda yishimiye mukuru w'igihugu c'u Burundi hakaba n'umuyobozi w'urwego rw'inararibonye mu mugambwe cndd-fdd yaremeje ko umunyamabanga mukuru wayo Reverend Ndikuriyo agwaye kandi ko bakomeje guca baramusengera cyane. Varisonda yishimiye yaravuze ko Satani ashaka kwivanga mu myiteguro ya cndd-fdd cane cane mu matora rusange ateganyijwe muri Kamena 2025, asaba abagumyabanga biri uyu mugambwe gusengera Ndikuriyo rero aho yaravuze yuko iyo Satani bagomba guca barayitsinda, aho yavuze yuko amatora n'ubundi agomba gutegurwa no muri cndd-fdd igomba kuzoronkamo ibibanza byinshi nk'uko bigaragara. Ndabibutse muri uko kwezi kwa Kamena uno mwaka nyine harimo amatera ajya atandukanye, amatora y'abashinga amateka ndetse n'abagenama b'imitumba n'amakomine. Yaragize ati Satani ari gukora ibishoboka byose kugira ngo atuvangire, kubera ko rero umunyamabanga mukuru agwaye ndasaba abagomyabanga bwese mukomeze kumusengera. Ndikuriyo yarafashwe gute? Benshi bariko barabyibaza. Kwigenekerezo rya 23/0/2025 Reverend Ndikuriyo yarabyutse ari muzima nta burwayi afise habe n'igicurane, maze yurira umuduga wiwe n'abarinzi be yitabira igikorane nyine cy'imisi itatu cyari cyarateguwe n'umugambwe uri ku butegetsi nyine cndd-fdd cyarabereye mu ntara ya Ngozi. Uyu mugazwiho imbwirwaruhame rero zikakaye byaje gutungurana kuko rero atabashije kugera muri paruwasi gatolika Ingozi canga ku kibuga c'umupira, aho rero yari yateguriwe intebe itatse amabara y'ishaka giwe canga y'umugambwe wiwe. Benshi aha niho behera bemeza neza yuko uyu mugambwe wiwe nyene aho baharimo ibara riremere cane, aho batari bakeya bama barasigura ndetse bakanagaragaza neza yuko ibintu bikomeje kugenda birafata intera, aho yarari ko yerekeza nyine Ingozi ariho nyine mu mudugo we ho baharahuhiriwemo ishano cyangwa se uburozi bumwe bwoko bwa puderi nkuko byoma bigaragara, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Gushika no mwanya benshi bemeza ko umwe mu bo bari kumwe we yaciye aracikana icakora umwe mu bacungera umutekano wiwe ndetse n'abandi ndetse n'umuderevo wiwe bo bakaba barahagaritswe n'urwego rw'igendereza. Leta y'u Burundi ntacyo yari yavuga kubigendanye n'ayo makuru akomeje kugenda aravugwa. Turakomeza kugenda turakurikiranira hafi byinshi biriko biravugwa ku magara y'uwo mutegetsi aremere cyane ngaha mu Burundi. Tugaruke kubikomeje kugenda biravugwa nkuko byoma bigaragara. Ingabo z'igisoda c'u Burundi nyine zabazongeye gukwira imishwaro, bivuga ko nyinshi zoba zishwe. Abagwanyi b'umuhari witwaje ibigwanisho wa MTC barafashe centre ya Kabamba ndetse na Katana ziherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kabamba ndetse na Katana ni uduce duherereye muri teritwari ya Kabare, ni iya kabiri muri iyi ntara abagwanyi ba MTC binjiyemwo mu nyuma yo gufata ibice byinshi muri teritwari ya Karehe. Nkuko amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo arabisobanura, Kabamba yarafashwe mu ijoro ryo kwigerekezo rya 13 rishira kuri iri rya 14 Ruhuma 2025. Katana yarafashwe mu gatondo ko kuri wa 14 nkuko byoma bigaragara. Hagaragaye amashusho y'abagwanyi ba MTC banyura muri centre ya Katana berekeza ku kibuga cy'indege cya Kavumu kiri mu ntera ibirometero 7 mu majyaruguru nkuko byoma bigaragara. Abagwanyi ba MTC barakomeje gufata ibice muri Kivu y'Amajyepfo mu gihe ihuriro ry'ingabo za RDC rikomeza kubagabaho rero ibitero biremere cyane rigerageza kubakura mu byo rero basanzwe baragenzura.
umuvugizi wa MT3 ku rwego rwa politike bwana Lawrence Kanyuka kwigenekerezo rya 13 kundi ku munsi w'ejo yaratangaje ko indege y'intambara ya Sukhoi -25 yiri huriro ry'ingabo za Kongo yararashe mu bice bituwe cyane muri Karehe yica abasivile bashika ku 10 abandi baharugwa muri 25 barakomeretse. Bwana Lawrence Kanyuka yarasobanuye ko amakompra y'isoko yarashe muri Karehe yanasenye inzu z'abanyagihugu n'ibitaro bikuru bya Karehe nkuko amakuru yoma aradushikira kugeza uno mwanya. Kandi hari amakuru akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya agaragaza neza yuko uyu mwari wa MT3 waba wamaze kugenda urigarurira centre ikibuga cy'indege cya Kavumo nkuko byoma biragaragara. Amakuru adafite ivumbi yama aradushikira akaba ariko aremeza neza yuko ingabo z'u Burundi zongeye gukwira imishwaro ku rugero rudasanzwe, aho gushika uno mwanya aba basoda baba banishwemo abandi batari bakeya. Icakora ntiharamenyekana ibitigiri by'abashobora kuba bopfiriye nyine muri iyo ngwano nkuko byoma bigaragara, ariko kandi gushika uno mwanya aracyakomeza kwibazwa ingene ibintu biriko birakomera. Nyamara Variso Ndayishimiye akaba akomeje kuzana nyine abasoda benshi muri no ngwano nkuko bikomeje kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ubu tuvugana ingwano irakomeje gufata intera, aho hari amatorokanyirizo nyine ndetse namwe bariko baratohoza amakuru bemeza neza yuko umwari wa MT3 wamaze kwigarurira n'ubundi ikibuga cy'indege cya Kavumo nkuko byoma bigaragara. Iyo bari yantambara twavugaga nyine ishobora kuza kugwanwa yifashishijwe ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye nkuko byoma bigaragara. Tugaruke kandi kuri iki cyegeranyo cya Human Rights Watch aho cyarimo kiratangaza byinshi kubigendanye n'umuhari wa MT3. Nkuko bigaragara ishamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu ku isi Human Rights Watch riravuga ko umuhari wa MT3 ufashwa n'u Rwanda warategetse ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bateshejwe izabo kuva mu makambi ari mu micungararo ya Goma mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuva umwari wa MT3 wigaruriye gisagara ca Goma kwigenekerezo rya 27 ukwezi kwa 2025 benshi mu bateshejwe izabo barasubiriye mu mihana yabo cange nyine barahungira Igoma aho bari mu buzima butoroshe cyane, ahantu hakaba hatagira n'imfashanyo cange se zikaba ari nkeya. Mu ntango z'ukwezi kwa kabiri MT3 yarabwiye abarongoye amakambi ari mu burengero bwa Goma umugwa mukuru w'intara Kivu ya ruguru ko rero bahawe amasaha 78 ngo bahavuye. Amategeko mpuzamakungu agengwa n'imigwi igwanira mu buseruko bwa RDC arabuza ko rero abasivile birukanwa aho rero bari kiretse ari ku mpamvu z'umutekano wabo cange se za gisirikare. Clementine de Montioye umushakashatsi wa Human Rights Watch ku rwego rwo hejuru ku mugabane wa Afrika aragira ati itegeko rya MT3 ryo kwirukana ku ngufu ibihumbi n'ibihumbi by'abateshejwe izabo mu makambi bakaja aho rero badashobora kuronka imfashanyo n'ubugome ni igishobora kuba rero icaha cyo mu ntambara. U Rwanda n'ibindi bihugu bifise rero ububasha kuri MT3 bitegerezwa guhatira uwo muhari kwisubira ko kuri iyo ngingo bufashe. Umuhari wa MT3 kandi uvuga ko impunzi zitaha nyine ku bushake kuko rero iwabo hari amahoro, ugasaba amashiramwe rero atanga imfashanyo ko nimba rero akenewe kubandanya gufasha iyo sanga abanyagihugu iwabo mu mihana. Mu kwezi kwa kabiri Human Rights Watch yaravuganye n'abahoze baba rero mu makambi yabateshejwe izabo abarongoye amakambi n'ibyabona rero by'amabi yakorewe nyine iranihweza amashusho y'ibigendajuru yerekana ingene amakambi yasambuwe mu buraruko bwa Goma. Igihe haba igitero ca MT3 n'ingabo z'u Rwanda Igoma mu kwezi kwa mbere icyo gisagara carimwe rero abantu barenga 1 miliyoni hamwe n'igice cyo mu miliyoni c'abateshejwe izabo, benshi muri bo rero bakaba bari mu
makambi ari mu buraruko bw'uburengero bw'icyo gisagara. Niko iki cyegeranyo cyama kiravuga. Muri izo ntambara z'Igoma kandi abagwanyi n'abasivile baba mu bihumbi 3 barishwe, abandi ibihumbi n'ibihumbi barakomereka nk'uko bivugwa n'ishiramye mpuzamakungu ONU. Abakozi babiri batanga rero imfashanyo hamwe na benshi baba mu makambi baravuze ko igenekezo ry'ikenda z'uku kwezi kwa Ruhuma 2025 Mwitegure yarabwiye ababa rero mu makambi ya Burengo ndetse na Rushagara mu burengero bwa Goma yose yari ahaye indara abantu barenga ibihumbi 100 kuzivamo bitarenze amasaha 72. Kuva Mwitegure itanze iryo tegeko, ikambi ya Rushagara yarasambuwe, amashiramwe nayo nyine aratanga imfashanyo ntiyasubiriye gukorerayo nk'uko rero umukozi umwe n'ababibonye barabibwiye Human Rights Watch. Ababa kandi muri ayo makambi baravuga ko twagerageje kubasigurira impamvu twogoma ngaha ariko nibo byumva. Benshi muri twebwe ntitukigera rero aho tuba, bamwe bagendana ubumuga, abandi barakeneye ubufasha kugira ngo bafate ingendo, abandi barafise imiryango minini cyane, nta ndya dufise zo kudufasha mu rugendo. Ariko Mwitegure yishuye kuri ayo makenga yacu yose, ivuga ko icyavuzwe ku munsi wa kane mwese mutegerezwa kuva mwavuye muri ivyo bice. Umugabo umwe rero yarahunze intambara z'Igoma mu mpera z'ukwezi kwa Nzero, aragira ati turazi ko Mwitegure ishitse ahantu itegeka abantu bose kuva mu inkambi ndetse no kuyugara, uko niko rero babikora aho bashitse hose. Igenekerezo g'12 z'ukwezi kwa Ruhuhuma inkambi ya Rushagara yarasambuwe. Human Rights Watch iravuga yuko yaronse amasanamu n'amavideo hamwe n'uwabonye ibyabaye igenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa Ruhuhuma byerekana abanyagihugu baho nyene basambuye inzu z'impunzi ndetse n'ibibanza byo kuvuriramwe rero abantu baca bava Igoma. Uwabibonye aravuga yuko abategetsi ba Mwitegure n'abarongoye amakambi aribo bari bahari, ariko kandi ataco bakoze mu gihe inkambi yari iriko irasamburwa. Umare wa Mwitegure ntacyo urasigura canga se ngo ugire ikivuga kubigendanye n'ibibiro ko biravugwa n'uyu muryango mpuzamakungu uharanira agateka kazina muntu nk'uko vyoma bigaragara. Human Rights Watch gushika uno mwanya ingwano zo zirakomeje gufata intera muri Kivu y'Amajyepfo, aho amakuru yo kwizegwa dukesha abamenyesha makuru bacu yemeza ko umuhari wa Mwitegure wamaze gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Turagera ko mu kanya mu buryo bwimbitse, mukomeze kugira ibihe byiza.